Buno nyene Yezu aca ategeka abigishwa biwe ngo baje mu bwato bamutange ku nkombe yo hakurya, nawe asigare arasezera abantu. Ahejeje kubasezera yidugira ku musozi ahiherereye ngo asenge, bugorobeza ari yakiri wenyene. Ubwato bwari bumaze gushika mu kiyaga hagati buzungagizwa n'ibisebuzi, umuyaga waturuka imbere yabo. Buri mu guca aziyo bari agendera ku mazi. Abigishwa babonye agendera ku mazi barakangwa bavuga bati ni umuzimu, ubwoba burabatekera bakoma induru. Buno nyene Yezu ababwira ati humura ni jewe ntimugire ubwoba. Petero aramwishura ati niyaba ari wewe mbwiriza ngusange hiyo ngendera ku mazi. Yezu ati ingo. Petero ava mu bwato agendera ku mazi aja iyo Yezu ari. Abonye umuyaga uhuhuta cane agira ubwoba, ngo yumve atanguye kunyika avuza induru ati ntabara Mukama. Uno nyene Yezu aca aramvura ukuboko aramufata mubwira ati muntu utagira ukwemera icyatumye ukeka niki. Bamaze gushika mu bwato umuyaga uca urahera. Abari mu bwato baca baramusenga bavuga bati nukuri uri umwana w'Imana. Matayo ikigabane ca 14 kuva ku karongo ka 22 gushika ku ka 33. Gushika no munsi inkuru yuko Yezu yagendeye hejuru ku mazi y'ikiyaga agatambuka ibitari bwigere bikubwa n'umuntu numwe, ni inkuru igifatwa na bamwe nk'ikinyegezwa atawundi arigera gikura. Nayo abandi bo bakavuga ko Yezu atigeze agendera ku mazi ahubwo ari imvugo ngereranyo. Umviriza iyi video gushika ku musozo, ndazi neza ko uza gutahura byinshi utaruzi. Inzira y'ubwenge. Nitwa Tangimana Patrick Rosage Maestro, mwakoze guhitamo neza. Aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cane muri Sinzi Inzira y'ubwenge mu gice ca Menya Imana, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere, n'ivyo twafata ko bidashoboka, bitabaho canke bitabayeho. Uno munsi tugera twiga insiguro y'ivyanditse vyeranda, twibanda cane ku gitangaza canditse muri Bibiliya aho Yezu yagendera ku mazi. Kora subscribe, ukore like, wongere upartage iyi video uyisangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyiyumviro vyawe ari nkenegwa, bidusangize muri commentaire. Yesu n'abana bo bamenye. Ndasubire kubaramutsa. Ukuvuka no kubaho kwiwe hano ku isi vyabereye igitangaza urunganwe rwo mu gihe ciwe, mbere n'abakurikiye bagiye baramenyeshwa ivyamuranze, vyagiye birahanahanwa uko imyaka yagiye irakurikirana urunganwe kurundi, kuko yaje yigisha abantu guhinduka boye kumira ku vy'isi, maze riho bemere inkuru nziza. Abiyita ko bari incabwenge ico gihe abenshi muri bo ntibamwemeye, kuko inyigisho yiwe yababera insigabwenge, kuko yavuga ko ariwe mukate w'ubuzima wamanutse uva mu ijuru, uwuriye umubiri wiwe akanwa n'amaraso yiwe atazigera asubira gusonza no kunyotegwa, kandi ko atazigera apfa. Akavuga ko ariwe nzira, ukuri n'ubuzima, atawuja mu ijuru atamuciyeko. Ivyo akabishikiriza mu gihe abayahudi bari bageramiwe n'intwaro y'agahotoro n'agacinyizo k'abaromani bariko barabakoroniza ico gihe. Ari naco gituma abenshi mu bamukurikira baba bibaza ko aje gutembagaza iyo ntwaro y'abaromani, maze abanyisirayeli bishire bizane. Inyuma y'urupfu rwiwe abigishwa biwe kumwe n'abandi bose bamukurikira akiriho bakomeje kwiyongera, mbere barahava bavukamwo idini Christianisme, no kuvuga idini rishingiye ku nyigisho za Yezu Kristo. Iri dini gushika uno munsi riza kwisonga mu guhurumbirwa n'abantu benshi kw'isi yose, ku migabane yose.
inzira y'ubwenge. Menya. Yesu Kristo canke Yesu Kristo w'i Nazareti, umuyahudi yabayeho mu ntango z'ikinjana ca mbere, umuhungu wa Yosefu mubaji na Mariya. Yavukiye i Betelehemu akura i Nazareti, ari naho havuye iryo zina rya Yesu w'i Nazareti. Akomoka mu muryango w'umwami Dawudi, akamuka kuri Yuda, umwe mu bahungu 12 ba Yakobo. Hambavu y'inyigisho yatangira mu migani, ingereranyo n'inkikiro, uyu mugabo yarakoze n'ibitangaro nsigabwenge nk'uko vyanditswe mu gitabo ceranda ca Bibiliya mu gice c'ubwuzure bushasha. Bimwe mu ivyo bitangaro twovugaho yahindura amazi umuvinyu, Yohani 2:11, aho yategeka umuyaga w'igihuhusi ukamwumvira, Matayo 8:23-27. Yaragwije imikate n'amafi, akiza abagwaye indwara zananiranye, imibembe, ubuhumyi, indwara zo mu mutwe nk'intandara n'ubundi bumuga butandukanye. Kandundura azura wari amaze imisi 4 mu mva, Lazaro. Tubisanga muri Yohani 11:17-44. Naho vuga ibitangaro Yezu yakoze ngo yibagire aho yagendera ku mazi, hari naryo jambo nahereye ko muri kino kiganiro. Tubisanga muri Matayo 14:22-33, canke muri Mariko 6:45-52, canke muri Yohani 6:16-21, aho Yezu yaraje agana aho abigishwa biwe bari, agendera ku mazi, maze babibonye batekegwa n'ubwoba. Mbere Matayo akandika ko Petero yaciye asaba Yezu amubwiriza musangi yari agendera ku mazi nawe amugana. Yezu nawe aremera ati ingo. Petero akabigerageza, ariko kubera gukekeranya mu mutima n'ukwemera guke, aca yumva atanguye kwibira. Menya. Menyesha n'abantu aho bamenye. Abahinga mu vyigwa ndoramana bamenyesha ko kugendera hejuru ku mazi, Yezu yarashatse kwerekana ubushobozi n'ububasha bw'ubumana bwiwe. Yarashatse kwerekana ko arengeye izindi nguvu zo ku isi twahora tubona umengo ni rudasumbwa, mbere zinateye ubwoba. Ubona ko amazi ari imwe mu nguvu ngengabuzima 4 zigize isi, no kuvuga umuriro, umuyaga, ubutaka n'amazi. Yezu rero yarashatse kwerekana ishusho y'ukugene ububasha bw'Imana bungana yo ishobora kugendera hejuru ku nyanja. Ico gitangaro gifatwa nk'ikimenyetso nyugwisha gikomeye cerekana ko Yezu Kristo atari umuntu asanzwe, ahubwo ko yari umwana w'Imana. Igisiga no kumenya nimba vy'ukuri Yezu yaragendeye hejuru ku mazi, canke nimba ari imvugo ngereranyo ifise izindi siguro ishaka kwerekana. Inzira y'ubwenge. Ikibazo cyo kumenya nimba vy'ukuri Yezu yaragendeye hejuru ku mazi ni ikibazo gishingiye ku kwemera, kuko ni inkuru dusanga muri Bibiliya yashikirijwe nk'igitangaro. Gushika isaha ino musi, iyi nkuru ntibonwa kumwe n'abemera, kuko biragoye kwemera ko Yezu yakoze igitangaro nk'iki mu gihe ubusanzwe utanamwemera. Ariko kuri benshi mu bamwemera, iyi nkuru n'ukuri kw'ivyabayeho, aho Yezu yagaragaza ububasha bw'Ubumana bwiwe. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, ku ruhande rw'abemera ko Yezu vy'ukuri yakoze igitangaro cyo kugendera ku mazi. Ubwa mbere, abo bemeza ko Yezu yakoze ico gitangaro agamije kugaragaza ububasha bw'Ubumana bwiwe. Tubisanga muri Matayo 14:32-33. Nkuko twabivuze mu ntangamarara, Yezu Kristo amaze kuva muri iyi si, inyigisho ziwe zakomeje guhererekanwa gushikaho zitororokanirizwa mu bitabo 4 vy'ivanjiri bigize ubwuzure bushasha, igice ca 2 c'itororokanizo ry'ibitabo vyeranda Bibiliya. Abamwemera bari mu idini ry'abakirisu gushika uno musi baremeza neza ko ivyanditswe muri Bibiliya ari ukuri kw'ivyabaye vyakozwe na Yezu, bigaragaza ububasha bw'Ubumana bwiwe. Ubwa kabiri, aba bemeza ko Yezu yabikoze kugira agaragaza ubushobozi bwo kunesha urupfu n'ibindi bibazo bihanze ubuzima bw'ukwemera kwa muntu.
kugendera ku mazi bishobora gusigurwa nko kugaragaza ububasha bwa Yezu bunesha urupfu n'ibindi byose bibangamiye ubuzima ku isi, bukaba n'uburyo bwo kumenyesha abigishwa biwe ko yari kuzotegerezwa gupfa hama akazuka mu bapfuye. Ubwa gatatu ni ikimenyetso ca mutima mweranda. Inkuru yo kugendera hejuru ku mazi kwa Yezu akenshi irahuzwa n'iciyumviro c'uko Imana ishobora guha abantu ubushobozi bwo gusimba amazi y'urupfu. Mu gice ca kabiri reka turaba uruhande rw'abatemera ko Yezu yagendeye ku mazi, ahubwo ko ari imvugo ngereranyo ifise insiguro ndoramana. Aba ubwa mbere basigura ko ari ikimenyetso ngereranyo c'ukwemera kubangamirwa n'amadidane. Aba basigura ko Yezu atigeze agendera hejuru ku mazi, ahubwo ko ari imvugo ngereranyo yerekana ububasha bwa Yezu burengeye ubuzima bwo ku isi n'urupfu. Nayo muri Matayo 14:28-31 aho Petero yashaka kugendera ku mazi agana Yezu ariko akumva atanguye kunyika, ni imvugo ngereranyo yerekana intege nke z'ukwemera kwa muntu iyo ageze imbere y'ibimutera amadidane no gukekeranya mu mutima. Ubona ko Yezu bwiwe yabajije Petero ati, muntu utagira ukwemera icyatumye ukeka niki? Tubisanga muri Matayo 14:31. Bisigura ko iyo umuntu ahanze amaso Imana akayizera adakekeranya arakomeza urugendo, ariko iyo ahanze amaso ibibazo bimugeramiye maze akagira amakenga n'ubwoba, aribira akanyika ntabe agikomeza urugendo. Ubwa kabiri aba batemera ko Yezu by'ukuri yagendeye hejuru ku mazi bamenyesha ko kugendera ku mazi ari ikimenyetso ngereranyo cerekana ubushobozi bwo kugenga no kugenzura ibishobisho ufatiye ku mero y'ibidukikije bidusumvye ububasha, ico bita la maîtrise de la matière, ariko ntibibe bikidukanga ngo bidutere ubwoba canke amakenga. Ubwa gatatu barerekana yuko iyo nkuru ari imvugo ngereranyo yerekana ihishurwa. Bamwe mu bahinga banonosoye ivyigwa ndoramana vya teologiya nka John Paul Meyer bafata iyo nkuru nk'ihishurwa, inkuru y'ibitigeze bibaho vyanditswe kugira abakomeze ukwemera mu mitima y'abakirisu bahurikiye mu miryango y'abemera Kristo. Ubwa kane ni imvugo ngereranyo. Iyi nkuru irahuzwa kenshi n'igihe Yezu amaze kuzuka yagiye atemberera abigishwa biwe abakirisu ba mbere aho bari akabasangaho, akabagaragariza by'ukuri ko atapfuye ngo ahereyo, ahubwo ko yazutse akanesha urupfu. Ivyo byose akaba yabikora kugira bemere maze ukwemera kwabo kurushirize gukomera. Inzira y'ubwenge. Mu ncamake kugendera ku mazi ni igitangaro cakozwe na Yezu Kristu igihe yari ku isi nk'uko vyanditswe mu bisomwa vyeranda, ariko kandi ni inkuru ifise insiguro igwiriyemo cane ingereranyo ishingire ku nyigisho ndoramana zijyanye no kwemera ububasha bw'Imana no gukinga intambamye zihanze ubuzima ku isi. Mwari kumwe na Jebatangimana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cane muri Sinzi Inzira y'Ubwenge. Hari mu gice camenya Imana aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi, mbere nivyo twafata ko bidashoboka, bitabaho canke ko bitabayeho. Uno munsi tukaba twize insiguro y'ivyanditse vyeranda vyibanda cane ku gitangaza canditse muri Bibiliya muri Matayo 14:22-33 aho Yezu yagendera ku mazi. Nizere ko twahigiye ibitari bike. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mwongere mukore like, mupartage iyi video muyisangiza abandi nabo bamenye. Mbega nuwuhe murongo muri Bibiliya canke muri Korowani wifuza ko tubasigurira mu kiganiro c'ubutaha? Twandikire muri commentaire canke muce kuri WhatsApp ku 76 82 30 90 76 iyo nimero nyene irakora no kubivuza kumenyekanisha ivyo bakora, ivyo badandaza n'amaserivisi batanga kugira ngo bashobore kuronka abakiriya benshi maze ivyo bakora bishobore gushika kure. Ndimusanga amahoro y'Imana mugera mu bamubahwe na Gahwana.
umenyeshe n'abandi aho bamenye